Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese banywanyi bacu mudukurikirana, tubazaniye amakuru akomeye cyane, tubazaniye amakuru ariko aravugwa ngaha mu karere. Muri aya makuru yacu turababwira ko intambara iriko irabera mu buseruko bwa Kongo abafaransa nabo bahejeje kwinjiramwo. Inyuma yaho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye anyarukiye canke agasimbukira mu Bufaransa mw'ibanga, yarahuye n'umukuru w'ico gihugu, baciye babemerera ko rero bagiye kubafasha. Igihugu c'Ubufaransa catanguye kurungika canke gikomeje no kurungika abasirikare b'inzobere bariko baratanga imyimenyerezo muri Kisangani, bagafasha FARDC, bagasubira kandi bagafasha FDLB ngaho ku rubuga rw'intambara mu kurwana n'abagwanyi ba M23. Abagwanyi bafashe intara zigiye zitandukanye ngaho muri ico gihugu ca Kongo mu buseruko bwaco, mu ntara za Kivu y'uburaruko ndetse na Kivu y'ubumanuko. Iyi ntambara iraza gukomera cyane. N'ibiki vyatumye Varisito Ndayishimiye yoba yashitse ku ruhande rw'abafaransa inyuma yo gukorana n'ababirigi mu kubafasha nabo mu kubaronsa ibigwanisho n'ibikoresho vyo kurwana iyo ntambara. Ibihugu nka Afurika y'Epfo navyo vyararungitse ibigwanisho vyo guterera igihugu ca Kongo kugira ngo babandanye barwana n'izo nyeshamba. Ayo makimbirane ari mu buseruko bwa Kongo, Ubufaransa nabwo bwahejeje kwinjiramo, biboneka ko bwo buje mu nyuma y'ibindi bihugu vyari vyarinjiyemo nka Amerika na za Katari. Murazi ko arizo zariko zirafasha mu bijanye n'amakimbirane, mu guhosha ayo makimbirane ariko arahuza igisoda ca Kongo canke leta ya Kongo n'abanyagihugu bo mu buseruko bwa Kongo. Muri kano kanya kandi turaza kubabwira ko hari abafungwa bari bafunzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi baraye barekuwe, harimwo umumenyeshamakuru Sandra Aline Muhoza yahora akorera ikimenyeshamakuru Ranova Burundi. Hararekuwe kandi na Kenny Claude, uyu nawe yarafashwe mu mwaka w'2023 nibwo yari yafashwe acibwa umunyororo w'amezi gupfungwa amezi 8, ariko gushika amangaya yari akiri mw'ibohero. Nayo Sandra Aline Muhoza nawe yafashwe mu mwaka w'2024 aja gupfungirwa mu mpimba. Ivyo byose turaza kubibabwira idonido ry'amakuru hamwe n'ayandi twabateguriye. Ni mu kanya isase, munyemerere nsubire ndabaramutse ndabahe n'ikaze. Nk'uko twari duhejeje kubibabwira rero, reka dutangurire amakuru kuri iyi mirwano iriko irabera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Umukuru w'igihugu cacu Burundi ngo niwe yarungitswe na Tshisekedi kusaba ko Varisito Ndayishimiye yohura na perezida w'Ubufaransa, akamusaba ko babafasha kuronka imyimenyerezo mbere kandi n'ibigwanisho vyo kurwana n'abagwanyi ba M23, abagwanyi biboneka ko bakomeye cyane, bakagirizwa kandi ko u Rwanda ariko rwoba rubari inyuma ariko rubafasha abo barwanyi ba M23. Ni mu gihe igihugu cy'u Rwanda co kitahwemye kubihakana, bavuga ko ataho bahuriye n'abagwanyi ba M23, bavuga ko abo bagwanyi ari abanyagihugu bo muri igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibintu birakomeye cyane, ibintu birabandanya guhindura isura. Abafaransa nabo ntibatevye kuvyemera bivanye n'ubutunzi, inzahabu, amabuye y'agaciro akomeye cyane atandukanye aboneka hariya muri kariya karere k'ubuseruko bwa Kongo, mbere na Kongo yose muri rusange.
Abafaransa nabo baciye binjira muri iyo migwano aho bemeye kurungika abasoda b'inzobere bazoja barafasha igisirikare ca FARDC na FDNB mu kubaha imyimenyerezo no kubaha tekinike z'uko bashobora kurwana urugamba. Icabikoze biravugwa ko muri ino mirwano iriko iraba muri kino gihe iriko irabera Rubaya, indi ikabera muri za Masisi, Walikale, abarwanyi bama 23 batakaje agace ka Mikenke aho baciye bakugwa muri ako gace, ariko nabo bikavugwa ko hari utundi turere bari bigaruriye, kandi bikavugwa ko abazungu barungitswe n'abafaransa muri rusange bariko barahasiga ubuzima barashwe n'abo bagwanyi bama 23. Imigwano iraboneka ko iriko irahindura isura ku rubuga rw'intambara inyuma yaho abo igisirikare ca FARDC carasiye umwe mu bakuru bahora ari umuvugizi w'abo bagwanyi mu vya gisirikare, Lieutenant Colonel Wiringoma. Inyuma yo kuraswa kandi bari bateguye kumurasana n'umukuru w'izo nyeshamba General Sultan Makenga, byahinduye isura. Amajambo ya nyuma Lieutenant Colonel Wiringoma yasize avuze nuko yavuze ko ngo yizeye ko abasigaye bazobikora neza. Wiringoma yaciye apfa ubwo nyine. Nayo General Makenga Sultani akaba ngo kuri kino gihe ariko arategura ibitero simusiga, kandi bakaba bariko barigamba ko ikibuga cy'indege ca Kisangani baciye basambura n'amadrone yariko arakoreshwa kuri ico kibuga cy'indege ca Kisangani. Varisito Ndayishimiye rero akaba yarishimiye gukorana cyane n'Ubufaransa kuko avuga ko bazoharonkera tekinike nyinshi kandi bazohakura ibigwanisho bitandukanye, naho nabo bariko baratanga inzahabu n'ayandi mabuye y'agaciro yimbugwa canke yacukurwa muri Kongo ahariko harabera imigwano. Nayo kandi tuvuye kuri iyo nkuru y'imigwano, reka tujije kuri iyi nkuru y'abanyororo bari bapfunzwe, bari baboshwe bazira ubusa. Abanyororo benshi bivanye baraye barekuwe. Umushikirangamanza wa Repubulika yaraciye ategeka ko abo banyororo barekurwa. Kurekurwa rero haraye harekuwemo n'umumenyeshamakuru Sandra Aline Muhoza. Twarasemereye kenshi, twaravuze mu nkuru zacu zigiye zitandukanye dusemerera dusaba ko umumenyeshamakuru Aline Sandra Muhoza arekurwa kuko yari apfungiye ubusa. Yafashwe mu mwaka wa 2024 yaciye amanukanwa mu Bukeye, yafatiwe Ingozi aca amanukanwa muri komine Bukeye aho ni mu Bujumbura. Inyuma yaciye yinjira ibohero rya Mpimba. Mu kumwinjiza mu Mpimba baramwagirije ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, baramwagiriza ibyaha nko kwiragiza imvugo icanishamwo abarundi n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Sandra Muhoza yari yavuze ku mipanga CNDD FDD yari yinjije mu gihugu bakayiha imbonerakure, bikozwe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo, umukuru w'umugambwe wa CNDD FDD. Iyo mipanga yari yaronkejwe imbonerakure yari iyo kuzogandagura abatavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, abari mu mugambwe CNL inyankamugayo. Ivyo byose nibyo Sandra Muhoza yari yaciye byari byatumye afatwa. Bamwagiriza ko yakwiragije imvugo icanishamwo abarundi. Nyamara iyo mipanga amakontineri n'amakontineri yari yaguzwe gushika ya atawuzi yo yarengeye, ariko yaraje iva muri Tanzania irashika ngaha mu gihugu c'u Burundi niho yajabukanye. Kandi byaravuzwe ko Reveriyano Ndikuriyo ari mu bayitumije azi neza na neza ico iyo mipanga yagomba kumara. Imbonerakure zari zayironkejwe nizo zari zatanguye kuvuga ivyo bariko barasabwa gukoresha ijya mipanga nyine.
Sandra Muhoza rero yarekuwe akaba yategetswe n'umucamanza ko atagomba kurenga intara abamwo. Ikindi kandi nuko agomba kuza ariyereka umucamanza rimwe mu kwezi, kandi n'ikindi gihe ubucamanza cyangwa sentare bamurondeye azoja araja kwiyerekana. Ikindi nuko uyu Sandra Muhoza twabivuze nyine atagomba kurengana intara abamo adahawe uruhusha na sentare. Nayo Kenny Claude uyu nguyu nawe ni yafatwa nk'igikoresho ca CNDD FDD bivanye ku majambo y'urwango yahora arashikiriza. Uyu mugabo yarashikirije amajambo menshi y'urwango mu bimenyesha amakuru, mu binyamakuru bitandukanye, aho nawe yarafise ikinyamakuru yahora acishako imvugo z'urwango, imvugo mbi cane umuntu atokubahuka gusubiramwo. Aho rero yaciye afatwa inyuma y'aho abanyagihugu basemereye berekana ko uyu mugabo Kenny Claude Nduwimana yariko aracanishamwo abarundi, kandi ko ivyo yariko arashikiriza vyari akamaramaza. Mu mwaka w'2023 yaraciye atabwa mu mvuto. Mu kumuta mu mvuto yaraburanishijwe aracibwa umunyororo w'amezi 8, ariko byahavuye abohwa arabandanya arabohwa gushika mangaya. Mu mwaka w'2026 nibwo aciye arekugwa. Ibintu biboneka ko rero ubutegetsi bwa CNDD FDD niyo buba uri igikoresho cabo, ariko ko iyi leta ubu butegetsi bwa CNDD FDD burenganya bose atakurobanura. Naho hari abo barenganya cane, ariko n'abajya babakorera nabo bihera babarenganije nk'uko vyaciye bigendekera uyu Kenny Claude Nduwimana. Nk'uko rero baciye barekugwa muri kino gihe, sabo bonyine barekuwe kuko hari n'abandi banyororo bari baboshe nabo baciye bagirirwa ikigongwe bararekugwa, kuri ubu ngubu bakaba